umunsi nk'uyu itariki 21 gitugutu umwaka wa 2022 Uburundi buribuka imyaka 29 iheze umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu President Melchior Ndadaye agandaguye mu nyamaswa n'akagihugu k'inkorabara. Melchior Ndadaye ninde? Melchior Ndadaye yavutse itariki 23 Ntwarante 1953 i Muramvya muri komine Nyabihanga, ubu akaba ari mu ntara ya Mwaro. Yavuka kuri Pi Ndadaye na Thérèse Bandushubwebwe, akaba yari imfura mu muryango w'abana 10. Melchior Ndadaye yari yubatse ugwiwe na Laurence Ndadaye, aho bashoboye kuronka abana aribo Diva Ndadaye, Tika Ndadaye hamwe na Libertas Ndadaye. Ku bijanye n'ubumenyi, Melchior Ndadaye yize amashuri y'intango Imbogora mu ntara ya Gitega kuva mu mwaka wa 1960 gushika mu mwaka wa 1966 hamwe n'ayisumbuye kw'ishure ryitwa École Normale des Garçons, ubu akaba ari lycée de Gitega ni mu ntara ya Gitega. Akaba yize gushika mu mwaka wa 1942, akaba yaciye yabandaniriza mu gihugu cy'u Rwanda muri uwo mwaka, akaba yari mu buhungiro bivuye ku rwimo wari mu gihugu uyu mwaka. Melchior Ndadaye yari afise impamyabushobozi zibiri bita licence mu vyigwa vy'indero yaronkeye mu gihugu cy'u Rwanda n'ivyigwa bikuru by'ubutunzi n'amabanki yaronkeye mu gihugu cy'Ubufaransa. Mu bijanye na politiki, Melchior Ndadaye yarabaye mu mugwi witwa Mouvement des étudiants progressistes de Barundi Rwanda, akaba yaranawurongoye kuva mu mwaka wa 1956 gushika mu mwaka wa 1979. Melchior Ndadaye akaba yahungutse mu mwaka wa 1983 ku ntwaro ya President Jean Baptiste Bagaza. Ku muzo w'imigambwe myinshi, Ndadaye Melchior na bagenzi biwe nka President Cyprien Ntaryamira n'abandi baratanguje umugambi Frodebu uharanira ubwigenge bw'abanyagihugu. Umugambi watanguye mu mpisho ariko wongera uja habona mu mwaka wa 1991, ukaba wemerewe gukora ku mugaragaro mu mwaka wa 1992. Umugambi Frodebu ukaba waratsinze amatora yo mu mwaka wa 1993. Melchior Ndadaye aca uwo mukuru w'igihugu wa mbere atowe n'abanyagihugu. Inyuma y'imisi 102, mezi 3 gusa, yaciye agandagurwa hamwe n'abari bafatikanije gutwara. Uyu munsi afatwa nk'incungu ya demokarasi mu Burundi. Melchior Ndadaye ni ntibagiranwa mu Barundi, aho bamwitiriye ikibuga c'indege cy'i Bujumbura. Ishusho yiwe ikaba ari ku noti y'ibihumbi 10. Alain Stéphane Sabimana kuva muri Isanamu TV, naho ubutaha.